Jefisa aho navuye rero banagenda ku makaburi y'abarabu njayo kugira ngo ndabe yuko ari umwarabu bahambanye izahabu kugira ngo ndabe yuko no izikurura ngashobora kubaho muri ico gihe je nasambana na nombre exagéré kugira ngo uwo dusambanye tube umubiri umwe je nari umuyoboke ubwami bw'umwiza nawe yaca cika umuyoboke ubwami bw'umwiza cybanyiza mu cumba nivugane n'uwo mufumukazi mu kanya gato umufumukazi atangura kuvuga nk'umugabo yarafise 150 abademu njera 50 bamukoreramwo gusa we yari umupfumukazi yahamagariye ashaka bivanye nico agomba gushikako yarambwira ngo tuzogufasha ngo mu myaka mike uzomaze kumenyekana ari kutwemerere dukorane bazanye ivyo ucavuga ko yarara bazana n'ibintu bimeze nka pemba vyera barabivanga nasibuka ko noze saa 9 z'ijoro Ndabaramukije nshuti namwe bakunzi ba Empower TV aho muri hose nizere ko mumeze neza ko bitameze neza naho mbadandabwira ni Kristo ni nyishu kuba mwizera bose nkuko mubona rero no munsi twatewe iteka no kuronka umukozi w'Imana dukunda cyane Prophète Joshua akagiye kudushingira intayi ikomeye ubuzima bwiwe ndabasaba kugira ngo mubashe kumukurikirana mbere yuko dutangura ndabise gukora subscribe share na like kuri wowe utarabikora ku ma réseaux sociaux yacu yose yaba Facebook yaba Instagram canke Twitter hose niho turi kaze cyane Prophète murakoze cyane ya turaryoye kubakira naho ari muhiri wanyu ariko tuje nka Empower TV niteka rikomeye cyane twagiriwe nanje ngira ubuntu n'Imana cyo gituma abonye ko nasohotse kugira ngo nininjira aho mwebwe munyakira uyu mwanya oya noneho ni mu rugo kwa data turisanze aha ni kwa papa ya turabizi ko umwanya ubagora mugabo mwarigoye nyine muremera muratwakira nukuri turaryohewe kino cyose kiza kugira ngo vuge Kristo umwanya ucupangwa paraporo ico kintu kuko Kristo niwe mwanya wanje Imana ibahezagire cyane kubwo kwicisha bugufi nkuko mwavyumvise no munsi twari tushaka ko mudupartage ntaye yanyu ariko mbere ko mudupartage ntaye murashaka kubanza mukidondoro hari abatabazi bavuga bati Prophète Joshua ninde d'abord mu mazina y'ikirundi banyita Ndwimana Didier abanzi muri kino gisagara ngo mukozi w'Imana banzi nka Prophet of Jesus Joshua hama kera narizwe mu indi monde nasuguje tishio aka Obama amazina ni menshi rero ya je naenda kuzinka suguje narumiye kumva ko suguje yabaye prophet nibaza ko Imana yashimye uko ugira intahe yisa nawe muri kino gihe nk'intahe bagize Jerusalem umvise ko Paulo yabaye pasteur cyangwa yabaye intumwa Yesu we yavuye kuri Saul aje kuri Paulo ya no musiro twaje kumviriza intahe yawe je ça m'a trop intéressé ndavuga ni non uri sûr nabajije umuntu uri sûr ko yabaye prophète ngwe nije nzoja kuyimwibariza rero sinzi ko dupartage gato yaho nahe na kintu ciza nko kuvuga Kristo yego hama igikomeye suko ndi prophet igikomeye nuko ndo mu Kristo hama ibindi navyo nabisanze mu gakiza kuba prophet kuba umupapa w'abana kuba mfise icyo mfise vyose nahuye navyo mu gakiza Lord cyumva ko intaye ikomeye n'urugendo rwo gushikira mu gakiza hama gushinga intaye ubwo buzima tubona ku Mana yacu kuko Bibiliya ibitabo bitanu vya mbere ivyo bita les livres Pentateuque birimo igitabo citanguriro kuvayo ugeze kuri kuvayo urabona ko Musa avuga ivyo yabaye mu Prophet Moses ariko umuyitanguriro avuga ivyo atigeze abona ninde yabimubwiye none mvugishije imvugo y'igipastori ndavuga ngo Imana yaramuganirisha carandika ngoresheje imvugo y'ikivugishwa ndavuga ngo Imana yaramuguriye amaso irabimwereka kuko mwisi yabaye ibintu vyinshi ariko Imana ikatwereka ivyo igomba ikatubwira ivyo igomba ari kubona n'amaso cange kumva ijwi kugira ngo mu nzira imwe cange yindi Moses arerekwa ibikogwa Imana yagira kora Imana itamo rero kumwereka kuva kwirema ukuntu yaremye umuntu ukuntu yaremye isi murabiswe birivuga ngo ita mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi iyo Mana yari irihombe ya vyose iremye ijuru n'isi so Moses amaze kumenya amakuru irema abona processes ukuntu Imana agirema ibintu Moses agera hano Imana irema umuntu imuremana umugambo ukomeye cyane yuko uwo muntu aza kuganza ibintu hama mu gice ca kabiri Imana irabumba umuntu kuko mu gice ca mbere irarema igice ca kabiri irabumba umuntu ajya ni intango ya histoire nivyo bintu bifasha je gutahura
gutahura icondi kuko ndamenya ngo vyatanguriye mu mwemu hama hazi ivy'umubiri bisigura ngo imwemu niyo yaremwe umubiri warabumbwe. Imana rero yaremye imwemu ya Adam na Eva icarimwe hama ibumba Adamu bwa mbere ikibumba Eva ubwa kabiri. Ni kigwa cagutse ariko ndakivuze ko kugira ngo umuntu yumve ivyo Imana yeretse Moses. Uyo Musa rero mu vy'Imana yagira amwereka imwereka ukuntu abantu babayeho, imwereka ukuntu icaha caje kw'isi, imwereka ukuntu inzoka yajiganira na Eva, imwereka ukuntu umuntu wa mbere yapfuye yuko yapfuye yishwe. Imana ni yafise umugambi wo kwica abantu hama imwereka ibintu vyinshi. So ni Imana rero kuramuganiriza itanga inaye. Iyo dushinze inaye rero tuba tugomba yuko abantu bamenya mu yindi parti batazi ivyo Imana yakoranye n'umuntu. Mbere uyu Yesu tuzi yemezwa cyane ko ariho bivanye n'ibikorwa akora. Nico gituma umuntu wese namanda muhanura ukabona Imana igukoreye ikintu, ukabona Imana igoze kunika ubuzima bwawe, uri rapide kwishingira inaye. Kuba rero Empower TV ikora ikiganiro c'inaye mukorana n'Imana mu rugezo ruteye ubwoba kuko Imana ubwayo igomba ko abantu bamenya yuko iriho. Ikintu cemeza ko iriho nivyo abantu babona. Ego inyoni zirashingira inaye kuko ziraguruka zikabaho zigashingira inaye ko ari umugabo zigaburira. Hama izuba n'ukwezi birashingira inaye ariko iyo tuvuze tuzana imvugo itahuritse ku bantu kuruta imvugo y'izuba n'ukwezi. Sino twebwe muri profesi turatahura yuko izuba ivuga mu gitondo, ukwezi kuravuga. Ikintu cyose tubona kibako kiratuganiriza uguhoraho kuhoraho. Cyane cyane ko ibintu vyose biriho kugira ngo bitwibutse iyo Mana nayo ni rukundo. Alors nanje rero nari mfise aho natanguriye kuko umuntu wese afite itanguriro ama akagira kuvayo ama akacagira urugendo bita igitabo c'Abalewi, urugendo rwo kwiga gusenga hama agaca agenda mu gitabo cyo guharura aho byose bishigwa ku rutonde hama agaca agenda mu gitabo cyo gusubira mu vyagezwe aho yibutswa ivyo Imana agiye mukorera, agaca yinjira mu gitabo citwa Yoshua aho yinjira mu gihugu c'amasezerano. So umuntu wese rero mu buzima afite iyo parcours. Jeff Saho navuye rero navutse mu muryango w'abana 7 hama navukiye Bujumbura. Amakuru bambira ko navukiye mu Buyenzi, nigeze kuja kuharaba kuri 16 nigeze kuja kuharaba ndabona aho navukiye ariyo garage ubu. Hama nyuma yo kuvuka kwanje mvukira mu muryango w'abavyeyi badakijijwe ariko basenga Imana mu buryo bayisengamo mu rugezo bayisengamo. Hama ndakura muri uwo muryango tuvuye ngaho toce tuja kuba mu Kamenge directement niho twace dukurira niyo parti nini aho nashoboye kuba mu buto bwanje amaniga primaire kugeza mu wa gatatu mu Ngagara quartier 3 hama acaza Magume munyuma acaba guhagarika gato amashure subira kubandaniza mu Cibitoki habaho kandi guhunga tugenda mu Buyenzi kandi habaho guhunga tugenda Uvira. Rero cyumva ko twagiye ahantu hatandukanye mu buzima butandukanye. Alors muri bwo buzima butandukanye sinobwinjiramo ngo ndavuge bwose vuze uko kugira ngo umuntu amenye yuko umuntu wese muhura afise aho aba yaravuye afise ageze kandi rimwe na rimwe urugendo rw'umuntu yaciyemwo rumatana cyane n'ibimurindiriye imbere cange n'uburyo bwo kubaho kwiwe imbere. Bamwe baravutse ahantu bagakomereka ugasanga bakorera mu bikomere babangamira abandi. Bisikura ngo kimwe cange ikindi ubuzima dufise no munsi ni resultat ivanganye na vyinshi. Alors aka Faransa muno yovuga bonjour kaba kavanganye nabigisha benshi cyane umwe yakubwiye B undi yakubwira O munyuma barabikusanya bicika bonjour. So nibwo buzima. Hama ndiga amashure mu buryo butandukanye. Finalement naje kurangiza amashure kuri Saint-Luc aho nize electromechanique. Gusa numbaze diplome nibaza ko ndayirondeye cyane no ibona kubera ko sinabandanije ivyo gukora ivyo nigiye kuko naciye ninjira mu muziki. Mu muziki wisi nibaza ko ngaho niho hantu nteba munaye kuko mu kwinjira mu muziki ninjiye mfise indoto. Muri yo ndoto ninjiranye mu muziki narinzi ko ngomba nkore mfasha abana tuvukana kuko muri 2000 mwaka wa 2000 ukwezi kwa kabiri mama wanje yarapfuye. Muri 2001 papa wanje yarapfa. Urumva mama yapfuye ndi muri 8e papa apfa ndi muri 9e mba impfuvyi giturumbuka nangura kubona indi fase y'ubuzima ubuzima utamenyereye ubuzima bwo gutangura gutigita kugira ngo ubeho ubuzima bw'incuti zitakibagendera nguko zabagendera kuko ari abantu bazakora musu muvyeyi batora musu mwana. Ubuzima bwo kwirukanwa ngaho ukirukanwa handi ubuzima bwo kubaho mibarabara utavyi suite. Nibuka ko ndi muri mu 8 ko ndavyibutse nigeze gusaba ngo mpfe nagomvye mpfe
kuko ubuzima bwari bubi ndi mibarabara izuba muco gihe saba gupfa ikintu cantabaye ni kubera ko mu buto bwanje nakuze nja mu ishengero nari umukorezi hama nigeze kumva patira avuga ngo uwiyahuye azoja mu muriro cyo gituma ngunda kuvuga ijambo ry'Imana urivuga utazi yuko abantu bajakiriye ariko rifise uwo rizotabara so cyo gihe rero urumva ko siniyahuye kubera ico sino nari kwiyahura kuko ubuzima bwari bumeze nabi cyane nibuka ko munyuma kugira ngo mbandanye amashuri vyasaba yuko mufashe umugabo umwitwa Abraham umugabo n'umufotographe amafoto rero yafotora ajya usubiza amafoto bamuhe amafaranga je nari asubiza tukagabura amafaranga abonetse kugira ngo ndiye Minerval nibuka ko abaye n'igihe cyo gucika intege n'ubwo banagenda ku makaburi y'abarabu njayo kugira ngo ndabe yuko ari umwarabu bahambanye izahabu kugira ngo ndabe yuko no izikurura ngashobora kubaho uca wumva ubwo rugezo rw'ubuzima umuntu yabayemo bwarimo amagogwa yose bwarimo ingorane zose gituma ndiko ndabivuga gutya ngo mbaho umuntu avyuka amenye ngo ego nivyo haramunaca ariko hari umuntu ariko araja kandi ahuca si wa determina uri kuraja gusa n'inzira izo gushikana handi ugize ukwizera Imana ishobora gushikana hadasanzwe umva rero ninjiye mu muziki deja mfise iyo situation nibuka ko indirimbo ya mbere kugira ngo ndayisore nagurishije ibirato ndasohora indirimbo hama mura na realite itariyo kuko nasohora indirimbo nibaza ngo niyasohoka ncamba nka R. Kelly ariko maze gusohora indirimbo ico gihe ofuma n'ubu sinzi abarimvyi baravuga bo nyine ivyabo ariko ico gihe zari indoto vraiment kuko waje kubitika birenze uko wibaza deja ucumenyekana nibuka ko indirimbo ya kabiri ndayikoze Alpha System acangorera video ndayikora kwa Papi Jamaica iyo video imaze kuboneka umengira nkwegeye kuko video ni nziza muri video nari nambaye neza ariko mu site nambaye nabi kuko muri video nambaye impuzu z'abandi zari zanje muri video gusa amazisubira kuri benezo cyumva rero kuja mu barabara birateye isoni mbaho ubuzima bubi nibuka ko indirimbo ya mbere wasohoye pardon gato Prophet yitwa gute indirimbo ya mbere nasohoye ikirundi nigeze imenyekana ndirimbo ngunda kuvuga ko yaciciki ya mbere cyane imenyekanye ni ijya Techno I wanna live with you I wanna stay with you ijya ndirimbo isohotse benshi baza ko yakoze abakenya kuko arimo n'icongereza nyimbo indirimbo iba yatari kuruta nyene yakubera ubuzima nariko ndabamo alors muri ubwo buzima inzara ingorane nangura kwiga ukuntu nobaho niho naciye mura n'umuntu ambwira ngo nushobora gutera imbere udakoranye n'isi y'imwemu urabona isi y'imwemu iragutse isi y'imwemu hariho isi y'umuco ikabiganzwa na nyakubahwa Kristo Yesu hama isi y'umwiza iganzwa na nyakugendera Satani iganzwa n'umwansi wacu Satani so n'ubwami ni kingdom kuba rero ari ubwami Yesu akaba ari umwami wese agira government na shetani nawe nyene Yesu yamwise umwami w'iyisi Paulo avuga le dieu de ce monde imana y'iyisi niko Paulo avuga mu gitabo c'Abikorinto arabisigura ngo nimba ari umwami afise abakorana nabo even if Jesus nimba ari umwami afise abakorana nabo Yesu rero afise abakorana nabo murazi data Kristo na muhimira ni imana imwe mu butatu ama murazi ko ariyo Mikael ariyo Gabriel ariyo abamarayika ariko kandi ariyo twebwe bisigura ngo imana ikorana ni mwemwe gakorana n'abantu uko nyene niko na shetani ameze hariho aba diamonds nabavuga amazina kuko nosanga ne panique ko je nabaye mu isi imwemu novuga byinshi ariko beshi barazi ba Maimuna barazi za Subiani izo ni jini abandi barazi ibigirwa mana bitandukanye murabizi ko muri Egiputa nyene barafise imana nyinshi abandi musoma muri Bible muvuga ba Baal ba Ashera ba Dagon nyumva ko ari organisation spirituelle isi imwemu yagutse hama akorana nayo nyene n'abantu afise abarozi afise abamuserukira kwisi uko nyene so duserukira imana ariyo n'abaserukizi ba shetani ico gireyo nari mwisi sinari kubona n'abaserukizi b'imana nacenze bonana n'umuserukizi wa shetani umugabo nibuka ko yambwiye yuko ari vyiza no kwiconnecta niyosi kugira ngo ni connecte yambwiye ngo ngoresha amaraso y'inkoko nibuka ko yambwiye nguri inkoko cyo gihe jewe n'amafaranga yo gufungura nari mfise acambwira ngo nguri inkoko ariko finalement we yarangirije kuyinkurira acambwira ngo nguri nazi ngure n'amabuji kugira ngo dukore kilt nibuka ko yo kilt twayikoze aho yakereye inkoko ansuka ko amaraso ku mutwe mvuze gato kubijana amaraso isi imwemu umuryango winjiza abantu mu isi imwemu n'umwe nyene n'amaraso amaraso aba inkoko aba inka aba y'umuntu ivyo naho nta n'umwe biharira kuko no mu ijuru turiyo ubu twarinjijwe n'amaraso y'umwagazi ariko no mu isi imwemu abantu batanga ibimazi inka inkoko n'ibindi kugira ngo biconnecte na n'isi y'imwemu alors je cyo gere umva ko na shobe kwiconnecta na shobe
wimatanye nabo bice kuri amaraso y'inkoko ivyabaye ofete wari umuruho kuko nibuka ko ari cyo gihe ninjiye mu busambanyi butagira izina kubera iki maze gutangura gukorana nabo nategerezwa kubabera business mu kubazanira abakobwa benshi muri kingdom yabo ni gute rero nari kubazanira abakobwa mu bwami bwabo bibiri ivuga ngo wimatanije n'umusambanyikazi babaye umubiri umwe one body apana imhemu imwe uwimatanije n'umwami babaye imhemu imwe. Alors muri cyo gihe je nasambana na nombre exagéré kugira ngo uwo dusambanye tube umubiri umwe je nari umuyoboke w'ubwami bw'umwiza nawe yacacika umuyoboke w'ubwami bw'umwiza ibintu bibabaje cyane cyo gituma na mama nora buri munsi abana b'Abakristo shobora kubona ikintu kiraje kukugwanya kikurondera cyane cyane urindiriye igitangaza cyo kabona hari force ikwira gukwega mu vya wigiyemo ugasanga umubiri uconnecte n'ikindi kintu imwe iri kuri Kristo ariko umubiri uri connected n'ikindi kintu kandi umubiri ni bakobesha urafise inkomezi kuko n'Imana irawukeneye uwo mubiri yo body kuko Imana itari kubikeneye umubiri nuno munsi ari kwira yakoresha Elia cyangwa kwira yakoresha Moses irakeneye umubiri ku buryo ukeneye jewe ikeneye wewe kandi Imana nishobora gukora mu gihugu idakoranye n'umunyagihugu cyo gituma Yesu nye n'ijuru itumunya Nazareti kuko yakoreye mu gihugu kanaka ategerezwa kugira adresse. Alors Imana rero mu bumana bwayo iragaheza gigwayo twishimira niyo muri cyo gihe rero ca wumva naciye ntangura gukora ivyo nukuri ari ibintu vyaboneka uko biko birafata umurongo namanemeza abantu ni isi y'umwiza irahari gusa irimwo riske nyinshi uravye ababanyi bacu muri Tanzania kubera ko baririmbye ku bakinyi b'amafilme simvuga amazina murabona imfuza giye zibasanga murabona neza ko ari connection tutarinda kuvuga vyinshi kuvuga gusa gutyo bamwe bace babitahura kuko nabujya twumva tuvuge mu ncamake intaye kugira ngo abantu bagumane ikintu kanaka bize muri no ntaye kuko nituko turabwira amakuru muzi kugira ngo mumenye amakuru gusa tuko turavuga kugira ngo mumenye ko ari Imana kandi na hanu habi Imana itokura umuntu na hanu hezi tomushikana cyane cyane yaingejeje na izongeza mu isiri imbere iragaheza gigu. Alors maze gukorana nabo nibuka ko nashoboye gusohora indirimbo zitandukanye indirimbo zimwe zamenyekanye nico gihe twakoze kisadem kazaba bisheka waso nico gihe twakoze amira ndagukunda indirimbo nyinshi zimeze gutyo namida ni wowe wayikoze. Yes muri cyo gihe simvuze ngo abo twakoranye twajanye ku miti nanga cyane ko abantu bamatanya inaye yanje n'ubuzima bw'abandi niba kizwa bazoshinga inaye zabo batazishinze nabo ubuzima bw'umuntu amagariwe kugira droit n'umwidegemvyo kuvuga ivyo mwanya bishakiye canke bidahari akabiceceka twe tuvuga paraporo yaho tugeze kubera ko hari icyo tugomba gushikako cyo tugomba gushikako nuko Kristo Yesu yamamara. Alors kuri twebwe rero tuko turamamaza Kristo nitumaramaza abandi imvugo yanje iri claire cyane mvugana ubwenge kuko sishaka gutsitaza umuntu no munsi kandi ejo ndamukeneye muri mu vy'Imana cyo gituma mvuga gutyo umuntu arabe ko je ndiko mvuga intaye yanje ndiko mvuga intaye abaririmbyi bose kandi no kuri si bose bagiye mu miti ndiko mvuga ko Suguje yagiye mu miti natanze example ya Tanzania murabona ko nashimye kuzunguruka gato kugira ngo umuntu navafatanya ibintu ngo yavuze uku vyagenze uku na kanaka usanga barajanye oya ivyo umuntu yongereza ayo namakuru yiwe ndiko nshinga intaye yanje ifasha wewe uri kurayumviriza. Alors muri ubwo buzima rero maze gusohora izo ndirimbo by'ukuri shetani aguha n'ukuboko kw'iburyo akakwaka n'ukuboko kw'ibubamfu kugira ngo usubire umurondere. Nibuka ko nyuma yaho naciye nagura gukina amafilme mugiye nagiye gukina filme naciye murayo n'umuntu yitwa Juma ndamuvuza izina kuko niwe muntu wa mbere nabyo ubutumwa byiza uno musi n'umuvuga butumwa duriyeyo. Nibuka ko yaciye ambwira ngo umva ndagufashe ambwira ko we ari umufumu kuko yavukiye mu muryango w'abapfumu acatangura kunconnecta n'abantu bo mu muryango n'abandi bakorane ivy'ubupfumu kugira ngo shobore gukora rero muziki mu indi level. Nibuka ko icambere duhuye n'umupfumukazi yamuje nawo bagambere nashitse mu nzu mvimba nyene nka star Suguje Tishio shitse baranyakira bazanira bia bazanira ndanywa niyemera maneno mengi unajua mimi nawamaliza Oh Jesus I love you maneno mengi matendo madogo hama so majambo menshi bacabanyiza mu cumba mvugane n'uwo mufumukazi mu kanya gato umufumukazi atangura kuvuga nk'umugabo avuga ibintu cyo Martin Mikigabo cyambwira ujya muntu turi kumwe uyu demo anagiye kamana yaje nibuka ko baswe kunkubita wisanzwe umuntu ubona uyu muntu iyi ni couverture ni cover ico bita pochette wisanzwe telefone y'ukuri iri ndani ikindi kintu cyo hejuru ya telefone sigura rero n'umuntu ukuri ari ndani imwemu ikindi cyo hejuru nico bazona hamba igihe umuntu avuye kwisi. Rero uwo mumama we yari umuntu umubiri ariko indani muri we yari capable kuvugisha indemoni imwe iyindi yarafise 150 abademoni 50 bamukoreramo gusa we yari umupfumukazi yahamagariye ashaka bivanye nico agomba gushika ko mwanya rero ari yaduze ico kigabo
kiravugira muri we nangura kugira experience ntamenyereye ego uwa mbere yankoreye imiti yansuka ko ibintu ariko sinigeze mbona daimoni tuganira yarambwira ngo tuzogufasha ngo mu myaka mike uzomaze kumenyekana ariko twemerere dukorane koko vyari gukorana kuko nibuka ko na nyine acambwiye ngo ndondera inuma va mbere nakoresheje inkoko nibaza ko yari kugira ngo ngendere hasi ubwa kabiri nakoresheje inuma sinzi ko yari yageze ko nguruka ama abwira ngo bagende bazana ubucafu bwo kumayarara ngo kuko kwiyarara hakusanya kwa abantu benshi mboyo ni birebire no bisikura ngo ndabivemo ariko ni birebire nyene kindi gihe nitwashinga intayo gushinga ama party tuzovuga ibintu byinshi so bazanye ivyo ucafu bwo kwiyarara bazana n'ibintu bimeze nka pemba vyera barabivangana simuka ko noze saa 9 z'ijoro saa 8 canke saa 9 niyo banansutse kwa maraso y'inuma kugira ngo bangonekte bamatanye niyo si yabo yaba daimoni vy'ukuri nagenda mbigi koko boroboro nagenda ngira umutima mubi boroboro nagenda mba umuntu atandukanye n'ukuri n'abandi bantu kuko umutima wari wuzuyemo ivyo ubona bigoye kuvuga mu bantu ubuzima udashobora ku explica uwo muhuye nawe n'amabanga kana kugendana atari meza boroboro umutima wagenda ubanga umutima gikoko uceka ikindi hama nibuka ko muri byo twakorana hariho kuvura abantu kuko mu bapfumu bavura gute mu bapfumu ari abantu bakoresha imiti kirundi cyese ndabita abapfumu abona bita abaganga ariko ari abapfumu bakoresha abadaimoni baduza abadaimoni mu kuvura kuvuga ngo reka duhamagara abavyeyi abadaimoni bakaduga birorosha umuntu ari mu Burundi ashobora kubaza ayo makuru alors sigura ngo vuze ngo ari mu Burundi sigura ngo mu Burundi birazwi tigeze ubimenya basi barabonye muri ninde kuko ninde barabikina na ngora hama kaduza rero iyo daimoni bisigura ngo rero mu kuvura abo ari gihe aza umukobwa maybe uvuga abakobwa ko banatwaye benshi muri boîte ugasanga aje afisa abadaimoni abadaimoni mu kuvayo bagasaba kubanezereza iyo ari abadaimoni bikizungu kenshi basaba yuko batwagwa muri boîte muri ico gihe jewe ko nari star nategerezwa kuca ari jewe mba ubatwara nibuka ko kesh twagenda muri boîte tukicara kuri coin n'uwo mukobwa turindiriye umwanya daimoni duga ari daimoni zikizungu kenshi zishitse zaca zimenagura amacupa y'ibiri dufise kaca zisaba amarula cange injabuka kuko uva ko no muzungu aduze kandi duze kitangura kuvuga icongereza abakristo murabitabura iyo tuko turirukana abadaimoni ikivugira mu muntu kivuga ururimi kizi ari icongereza ari Giswahili cyo kumva umwana atazi Giswahili avuga Giswahili ko kiri muri we nico cyo kiravuga nagiye ko gikuru ari imhemu alors imhemu yanje jewe ndashima Imana ko Kristo ari wa imetriza kuba naraye imhemu yeri kibanza cyo gituma ntekanye nico gituma uri ko aranyumva amenye ngo kugira Kristo ni nyungu y'umufise kuko ni protection y'imhemu yawe kugira ngo ni avihangayika ndabikubwire nk'umukristo wa mugabo Yesu yasanze ku makaburi y'abadaimoni bamuvuye mu cari gitero bavuye ku muntu umwe binjira ku ngurube 2,000 kumba umuntu umwe ashobora kwicarirwa n'abadaimoni 2,000 bya mdamu rero afise 50 nibuka rero ari umukobwa nakunda gutora muri boîte akaca haduga daimoni y'ikizungu stonda kwivuga amazina hama ikacisaba ko tuja kuri piste gutamba cyumva ko bashizeho techno ukuntu yatamba nk'umuzungu abantu bakacaza kumbwira sugu JTC yo baba umeleta vacanciere bo babona vacanciere kuko babonye yatamvye ikizungu nanje nari nzi ngorane ndimwo nibuka umuntu umwe yamamaga yambwira ngo ujya mudemu wawe kwa kuganza kwa gukomanda we yabona umudemu kumbe ni demons kuko umuntu yaba yavuyeko nibuka ko rimwe na rimwe turatamba tugatamba yo ni daimoni niruha generaruhishwa nazo kacamva tukiye kwicara kacibwira reka mbise mugenzi wanje abonye ko twone nawe nezegwa uwo mugenzi ugasanga aduzindi daimoni